kandi guhera uyu munsi ntuzusubire gutera abantu ubwoba ushakisha inkuru zidafise aho zifatiye. Santiana ubu ahangayikishijwe n'ubukwe gusa, nubandanya kumutera ubwoba azogutinya. Kani icecekere ntagire ijambo na rimwe uzakorenzako. Nani nkubu ndakubaza ikintu igiki utekereza muri wewe cyerekeranye nanje, unyiyumvamo gute, unyiyumvira gute? Kuri wewe bebe ndakubwiye ko icyo niyumvira muri aka kanya ndakubesha. Urukundo ndimwo nawe rurandengeye cyane ku buryo rutampa n'umwanya wo kwiyumvira. Gusa icyo nzi cyo ni byiza. Ndabona ko ubuzima bumeze neza, so kumbure niyashika ntiyumvira ibindi nzobikubwira. Jewe muri make urazi ikintu niyumvira, hari igihe usanga ndiko ndiyumvira twabanye twabyaye umwana, nkiyumvira tuzomwitwa gute, niba ari umuhungu niba ari umukobwa tuzomwitwa gute. Bebe ruzoba ari urugo rutuje rurimwo ibyishimo n'amahoro. Bebe uzongerera akana keza. Mfabasha uzongerera akana keza kandi ari agakobwa kazoba gasa nasa no, kandi nasa ni mwiza. Umwana avutse asa na mama wiwe, nukuri tubyara umwana asa nawe be yabara amahirwe akomeye. Uri mwiza cyane shisho, uri mwiza ku buryo nanjye ntatahura neza kuri uwanje, kandi ibyo ndabyishimiye. Ibyawe ntibibabiri, nubwo noba ndimo uko biri kose imbere zawe ndi mwiza, nkuko nawe imbere zanje uri mwiza. Banumva nta n'umwe akuruta. Umwana wese yovuka muri twebwe biragomba kuba afisemo ishusho y'umwe cyangwa ya twese. Muri make tuzoba tumwishimiye, tuzoba tumukunze, kuko azoba ari umwana avuye ku rukundo, ntabwo azoba ari umwana avuye ku busazi bw'abadogiteri. Urabyumva sheri? Umwana avuye mu rukundo agomba kuba ari mwiza, azoba avuye ku rukundo rw'abantu babiri, kandi ndabyizeye. My love, burya nasanze Imana iteka ryose ntabwo yamiguha icyo wowe wifuza, ahubwo iguha ikigukwiye. None jewe ko ari wowe nifuza kandi nkababona neza ko ari wowe unkwiriye, Imana izonkundira ibyo byose bimpera icyarimwe. Nibyashika tukabyara umwana w'umukobwa uzomwita Angel, umumarayika, kuko n'umunsi wa mbere nahuye na nyina wiwe yagaragaye umumarayika mwiza cyane, ari mu itongo rya Edeni atamba aririmba. Santiago, nimba kana avuga ko afise amafoto yakubonye uryamanye n'undi muhungu mu gitanda, ni gute uvuga ko uwo muntu mutari muryamanye? Papa, abakobwa twese tuba dusaba twakunze muri kahise, kandi muri ako kahise tuba twakoze ibintu byinshi cyane. Birashoboka ko ibyabaye muri kahise n'aya mafoto arimo. Papa, ndi kukubwira ko aya mafoto yafashwe kera, si amafoto ya vuba nk'uko muvyibaza. Mu by'ukuri kandi yarashavuye cyane kubona yumva umukobwa bazogirana ubugeni
aryamana n'undi muhungu kandi si we wenyine na jewe byaranshavuze rwose gusa ntihandi ndi umuntu adatwarira ibintu hejuru mba nshaka ko ukuri kujya ahabona hari icyo nakoze wakoze iki narondeye uwo muhungu mwaryamanye kugira ngo atubwire ukuri kwiwe niko kuzotanga uburenganzira bw'uko mariage bandanya cyangwa ihagarara niyatubwira yuko ata kintu kiri hagati yanyu nawe mariage izobandanya ariko niyavuga yuko hari ikintu muzinanye wewe nawe hari amabanga mufitanye wewe nawe mariage izohagarara kenda rero uba uriyumvira byiza wotubwira ukuri kwawe hakiri kare Chris ndakwinginze ndazi ko data uko ariko arakurondera ashaka kubaza ubuzima twabanyemo ndakwinginze umbikire ibanga Sheri Oui. kubw'urukundo nkunda reka ndarukubahire maze ndakuzamura intera maze ndakugira umwamikazi urukundo rurashobora kugira insiguro ya nyayo mu gihe imitima ibiri yahuza icyerekezo reka jye nawe duhuze icyerekezo papa siko Ku by'ukuri ndashimira Imana kuba yampaye umugabo w'urukundo umugabo w'umutima umugabo afite ibyiyumviro byiza muri iki gihe abahungu benshi bavuga ububeshi gusa nta rukundo baba badufitiye ahubwo baza bafite ikindi kintu bashaka kitari cyiza kuri twebwe kugira rero ubone umuhungu afite ibyiyumviro nk'ibyawe uwo muhungu niwe mboneka rimwe nibaza ko umuhungu aba yarungitswe na marayika sinzi ukuntu nokwita mbibasha ndakwite nde mba numva sinzi uri umwe kuri jewe nturi n'urukundo gusa uri n'uguhema kwanje uri umutima wanje uri nafsi yanje muri make sinzi ngene bikubwira sheri nzogukunda ndagusonera mu mahirwe no mu marusho nubwo uzoba urwaye cyangwa ukomeye nzogukunda nzokubaha uhari nkubaha udahari nzokuvuga neza uhari ndanakuvuga neza udahari nzogukundira umuryango nkukundire buri kimwe nzogusengera aho uzoja hose amasengesho yanje azoba ari kuri wewe ndagukunda mukunzi wanje I love you so much. Oh my god Bea amajambo mbwiye arakomeye cyane ku buryo nanje ubwanje umutima wanje wagize ubwoba ko yakira ariko nimba avuye mu mutima wawe ndabyishimiye wavuze ijambo abahungu benshi unkundire cyane ndakubaza ikibazo baby ndazi ko ntari umuntu wa mbere ubonye mu maso yawe kumbura kahise kawe gakubikiye amabanga menshi ndifuza kumenya umaze gukundana n'abahungu bangahe Sheri ntabwo ari abahungu benshi ariko ari benshi ariko ntabwo ariko bose twakundanye iyo abahungu benshi bahuye ari abanyakinyoma iyo uri umukobwa ufise ubwenge urabasobanukirwa hakiri kare kuko igiti ntigikora mu jisho kabiri kandi umuntu ntatenye ishyamba atinya icyo barihuriyemo muri make nuvuga yuko umuhungu nkunze by'ukuri ni wewe kuko uwa mbere yarambeshe uwa kabiri aza ameze kugenda mumenya hakiri kare muri make niwe nkunda kandi nta n'undi nigeze nkunda nk'uko ndagukunze ndagukunda sheri kandi ndagukunda cyane baby
urakoze cyane ashobora kuba ari umwe cyangwa babiri sinzi cyangwa batatu ariko icyo nifuza jewe ndifuza kuba uwa nyuma ndifuza kugara imiryango ntihagire undi muntu n'umusubira kwiyumvira kandi ibyo bizoba I promise you. N'ubundi warawugaye sha. Merci. Umutima wanje warababajwe mbabarira ntukinishe umutima wanje kebe ndagukunda urumwe rukumbi warawutwaye 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 Bébé, merci. Urakoze shusho. hano hantu hararuhisha Kevin urashoboje naramenyere Ebagaho ni siporo singaye gusa namaze kumenyera ndarushe zonyerereza Yes, allô? Allô? Oui. Ni Kevin tuvugana? Yego ni Kevin. Ah, okay. Kevin, ni sawa. Amakuru y'imisi. Haci imisi ndakurondera ndakubura. Kuri iki wagiye utansezeye? Oh my god. No bro. Ntabwo nshobora kuguta urabizi nawe. Nivyisi gusa bigoye. Ariko urazi neza ko wewe ari we muryango office. Okay, ariko nizere ko umeze neza. Yego no kuri. kuvugana Brighton Ndi kumwe na Angeli. Oh, uwo ni Angeli? Turamuvugane nacu. Hello Brighton Angeli, umeze neza? uranyisha ndago oya hayo wapi ibihe ahubwo mbwira je nitameze gode nakane baraho uko bwabo ahogeze Angeli, kana arakomeye arahameze neza. Kavyerekeye ubukwe bwiwe nabyo hasigaye iminsi 3 kugira ngo yubake. Hama Jenita nawe Jenita ntakiriho ntakiri mwisi y'abakiri bazima cagiye wagenda yavuye muhira agiye kukurondera yaciye hano hamwe mw'ishamba ibikoko byaramuriye mu ijambo rimwe yaritavye Imana ntakiriho sa Jenita ntakiriho yarapfuye mwihangane Angeli. Angeli. No, Angeli mviriza. Angeli yabaye kingi. Mbira yabaye. Please, yabaye. Jenita yabaye.
Anko, tumaranye imyaka myinshi ariko ni rya mbere duhisha ibanga mu mateka twagiranye. Ni ukubera iki waduhishije ko tugiye kwakira abashitsi hama ukabitubwira ari uko bagiye kuza? Sinigeze ndabahisha, nta nubwo nzigira ndabahisha. Icyo nzobahisha gusa, nzobahisha ko ngiye gupfa. Icyo nicyo nzobahisha. Ariko wenda ndakubaza, ninde muhungu ari mu mutima wawe uri kurakunda muri no minsi? Arahari ariko nankunda. Ninde? Anje, we na kandi muhuriye kuki? Mr. Kane ni inshuti yanje kandi ndamufata nk'umugabo wawe. Ivyo ndi uriko uribaza ntavyo nzi. Sinzi impamvu uriko urabimbaza kandi ubizi. Anje, kuri kubaza n'uburenganzira bwanje. Nta gihe na kimwe nari bwatuma ukorora musotsi. Igihe cyose nabanye nawe namye maranira agateka kawe n'ubuntu bwawe. Mbwira nimba hari ikintu ndiko ndakora kitagenda neza, basi ndagihagarike. Namba ari n'umugabo wanje ari gutuma bahutishimye, ndemera kumuheba. Nanga urukundo rwanje kubera wowe, ariko mbone neza ko ushimye. Njene rekera ico kiganiro, ahubwo ngo tugende. Angeli, please. Tuza. Inkuru yo mubabaro iteye ubwoba agahinda n'amaganya. Inkuru icura nimba iteye ubwoba agahinda n'amaganya. Nakosheje iki iyo bwije iyo bukeye mbabazwa. Salut mes amis, reka nizere ko mwaramutse neza cyangwa mwiriwe neza bivanye aho umuntu wese aherereye. Ku mazina yanje ni Irakoze Saint, ariko benshi mumenyereye kuri Angeli. Reka nshimire buri umwe wese yafashe akanya agafata umwanya wiwe agaheba biriya na biriya akaraba ino video. Ndamushimire gose kandi nongera ndamwibutsa nimba yayiravye atarakora subscribe kuri channel yacu ya MEJJA TV, ndabinginze please nciye bugufi gose n'umutima wanje wose ngo mukore sabone. Ndabitse ko mudukunda kandi ndabitse ko mudukurikirana umwanya wari wo wose. Rero byo bari vyiza gose kugira ngo tube hamwe cyangwa ngo turabane hamwe ino video
uri umwe muri twebwe ushobora kuba ubona ibikorwa byacu tukibipostinga gusa ukaba umuntu wa mbere wo kubibona. Ivyo bintu numva ko vyonyishimisha gose, ivyo ndumva ko vyondyohera kubera ko ndazi ko urankunda nanje ndagukunda kandi gose. Rero ndakwinginze reka umfashe ino video uze kuyiha abandi, abo bandi uze kuyiha ndakwinginga kandi ngo ubabwire bakore sabone kuri no channel yacu ya MEJJA TV, kandi mu byo bakora ndibaze bibagire kudukorera partage, gukora kutwandikira ama comment, kuko comment zanyu ni z'akamaro gose kuri twebwe. Hari igihe tuba twashoboye gukora ibintu bitari vyiza mukandika muri comment. Par exemple kuri jura avuga ati Angeli wakoze ibintu bitari vyiza, irifoko uhindura, navyo bari vyiza. Ariko ikintu cyambere gose ndiko ndahimiriza, ndiko ndabasaba nk'abafanzi banje, nk'abafanzi bacu ba MEJJA TV no gukora subscribe kuri MEJJA TV. Muzo mukoze gose kandi ndabakunda cyane kuko ndazi ko mutwitayeho. Ciao, bisous.